sinumva ikintu ndi bukubwire muri uno mwanya. Ndazi neza yuko udahimbazwa no kubona yuko ariko ndagushira ku mbuga nkoranyambaga, ariko nagira ndakubwira ikintu kimwe Sada buriya guhisha akageso ni vyiza mu buzima. Ntivyari bikwiye yuko jewe nawe dufunguye uturengarenga ngaha mu nzu tuvanze n'ivyema yuko ababanyi bose bamenya. Hajya ni vyiza cyane kunyegeza ubusumano, ariko mugabo wewe ikibazo ufise gushika kuri uno mwanya jese ndiko ndagitahura icari cyo kubera kumeze nkuko Sada umukobwa cyangwa umwigeme cyangwa umukenyezi w'ibanga nuko atakintu na kimwe cyo mu nzu gisohoka hanze. Njewe nawe kwirirwa ku mbuga nkoranyambaga status biki ntabwo zari nyishu, kubera ko ntiwibaze yuko abantu bose baryoherwa n'ukuntu jewe nawe dukundanye ngaha muri none. Sinumva rero ukuntu ushobora gushavuzwa nuko jewe ntagushira kuri stati. None stati imaziki ndashaka kumenyesha ngaho. None shiri ndakubaze bajyanye ngo ntibaryoherwa ntibagirike ibyo n'ibindaba ico nzije ndawe ubuzima bw'iwanje je na wewe nta kindi. Mu gatondo tubyutse tutaranaja muri duje kwanza ifoto twipostinge ko ubwo nibwo buzima twabayemwo kora twikundana kuba iki no munsi rero byohinduka ibyo iwanje ntibishoboka kandi ntibikunda. Nene kugupostinga hari amafaranga uronka, ariko abantu baramenya ngene dukundanye. Mbe nkuko nakabikubwiye wibaza ngo abantu bose bararyoherwa jewe nawe ukuntu dukundanye ngaha. None shiriwe uzora ngo nakakweresha cyatagiye kubera kuri kuriroga wunyene. Kwiroga? Niki? Kwiroga. Uriya si bose bariko bararyoherwa n'urukundo rwa jewe nawe. Umva ndakubwireshe jewe baryoherwa ataryoherwa ibyo ntibindaba. Ico nzi gusa ngaragariza ko nkunda umpostinge nta kindi. Na nutampostinga hari abandi bantu nimbara abagore bawe nimbara ahabara ntavyo nzi. Wabesho katamugore ufise ushaka yuko urumva ntushaka kubambona. Rero wowe ni munkunda jewe shira kuri stati nayo utashize kuri stati sinjya sinywa ahantu kujya. Ujya jya sinogushira kuri stati ntakukunda. Muncha makini nagushira kuri status nkagushira na Facebook. Nukwandika wandike usuza gucubona yuko ukunzwe. Na caption hejuru. Caption gogo nuruki. Caption. Shawandika kwa majambo kandi amajambo meza atuje. Umugore wanje nkunda. Tuzofana. Ibiki ibintu vyinshi. Kwera nije sezerano ryawe nataruko. Ntiduteka ntibisha. Ibyo bidashoboka vraiment ngaha ntitujya ntitunywa. Ntiduteka ntibisha. Basumviriza ntaco ntangorane je sinibaza yuko ico cyo bintambamye siko ntangorane ndabikora nkuko bivuze, ariko mugabo ugende wihe pen ico kintu cyumvireko urabe wisubireko buhoro buhoro kandi wongere uze gufungura siko nibi ntambamye ngaha mu nzu yajewe nawe. Ndabibonye washizeko na caption wanditse kandi amajambo meza ntuza ku mutima ndaza gufungura kandi naho nyine urasohokana. Okay, ngezo muhuna dushaka nta kibazo je nta kibazo gusa ibintu byo kuza dusohose sinzi tugiye kuri beach ugacukubita ifoto ugaca bunya ntibibaze ni bose baronka opportunity zo kujya babibone ko twagiye kuri beach kandi babone ko dukundana unkundi usohokana. Sawa ba kwitegura tugende agenda bihindure tugende kuryoherwa. Shada good. Urumva rero man. Wowe maze iminsi ndakurondera. Kubona dusiga mu kabari ugataha ukagenda. Uzi ko tunywana. Umviriza ndakubwiye. Igituma nagiye mwe nawe mutanguye gukora ibintu bitaja ntibize. Mbona mutanguye kuboregwa je nari ninyureye fanta. Hanyuma mbona muko muragiye ibintu by'akajagari je mitamo kubwira ko nari n'abantu we muri ndabasiga ndagishije cyane. Turi abantu b'abagenzi tunywana dusangira inzoga. Hamugacu tugira ibintu nk'ibyo. Ntaco ivyo byarabaye barira ni igiki gitumye umpamagara nkaba ndicaye hano. Urumva urabona naje
je nari maze iminsi nirigwa mu nzu Facebook, WhatsApp, Instagram, ahubwo rindira kwanza rindira ndakweri abajene b'imbuga nkoranyambaga ngo Facebook mama kwanza rindi ngo WhatsApp ndakwereka iki abajene bubu nizo mbuga nkoranyambaga kuri Instagram naravumbuye iki baby cyana man nivyo byaguteye kuri genda mukunda sana mwebwe tubadukeneye ko munakora nakwereke n'abavyeyi barabarondera bakababura mugango muri kumwe umwana umudada man umudada kuri Instagram faturabe reka nakubwira cyo ndenze tora jewe ibyo si bishashi wanje uno ndamuzi uno rero ngo numudada manzurabe namubonye fata kwanzura ugufata nubwo asa nabarabu je namubonye utirera umuzi gutoye uyu niwe tumaze imisi tu discussing ngira nza n'umugore udigute ugomba za n'umugore reka none akubwire mo frère jewe singomba yakuru uyu nushoye kumbwira n'ikintu na kimwe umbwira ibiki ubireza basi hana amajambo nimba wampamagaye ugomba ko ndaguhanura sivyo uyu uramuzi uyu cyenda muzahantu uwo muzihe cyenda muzihe uyu umviriza nakubwira kurisira ku masini ya kweli wowe uyu wo mumenyana n'uyu uyu waramuzi Instagram nyina kumagira utuntu man reka aya urazi ndakubwira uyu wewe uramuzi nivyo bavuga ngo amasa akunda ntarabaneza izo kuri ntumbeshe uyu je ndamuzi umugenzi reka ndakubwira inzoga twasangiye byinshi mbwiza ukuri reka ndakubwire aho ndamuzi nubwo inzoga nkanyifana uno n'umudamu wa Juma iryo ni shari nuvyeme ni shari umudemu nk'uyu nandi ndabizi gusa ko bazovuga byinshi mugabo uyu ubona yona vyara uyu ubona basa n'umumarayika umviriza ndakubwira uno n'umudamu w'umuntu kandi jewe n'umugabo wiwe turazinanye n'umugenzi wowe uri siri yuko uyo muntu uyu ari umugore w'umuntu sindi sire gusa uno n'umudamu w'umuntu mutoyi wanje uko nyene ivyo urimo n'ibiki je naguhamagaye tuganire sinaguhamagaye kubite selfie banzurindire gatoshe urazi ko nahora numva ivyo abantu bavuga nkibaza ati wenda nukugira kubera ko abantu ndabazi bavuga menshi ariko sinarinzi ko ari ukomeze ngira ngo stati ngira ngo neza ndibaza ko wowe uri umukuru wa WhatsApp oya indira kwanza wewe je naguhamagaye tuganire naguhamagaye wifate selfie nishiri iriga guhera mbyuka sinayibwa posting guhera mva muhira hajya aho nyine wanerefonye wanerefonye nkibyuka sinayibwa posting urumva ntegezwa guposting ahantu nji aho nicaye ndi kumwe n'andi bintu nk'ibyo kugira ngo byungure iki jewe urumva nta postinze mu buzima bw'iwanje ntibishoboka nojya urumva urafite akazi kwe wararonse akazi ko gupostinga ikintu cya mbere mvuye mu gitanda ni selfie na posti Instagram, Facebook, Snapchat, shefu wa Snapchat, shefu wa Instagram baraguhembaho kumemba abantu baralayikinga cyane none iryo teka ufise mu rugo none teka ugomba ngiri urukundo no kugupostinga umugabo wanje arakizi tukivyuka honyene je nawe tutarana cyo kumeza kunyicaye tegezo ku take selfie no kupostinga umugabo wanje sister atampostinze itina gima ntiyonyeswe yo reka renda kubwira urukundo so gupostingana sivyo so gupostingana niki urukundo sugo urukundo ni ruhagaze muri telefone urukundo ni ruhagaze ngo ajya amafoto mwama mufatanye mwama mushirana ko hajya sigo rukundo sivyo ivyo vyumve mbega urazi ko ashaka kugupostinga atagukunda ubu n'abantu bapostingana kandi mu nzu bibihishe binuka sister nimba atagupostinga w'umugabo wawe yewe arankunda umugabo wanje kandi niyo mpamvu amupostinga ashaka ko wahuma amaso amakungu ugasanga wenda no mu nzu ibintu ntivyifashe neza ndavyibaza twe tumeze vyibaze rero umviriza rero nka mutoyi wanje hagarika abantu basigaye bakuvuga aho nciye hose ni wewe
aho nciye hose urumva hamwe umva n'impuzu zihakwa kukuvako kubera wewe urumva uri postinga bigashisha bigasesema. Juma wahe Numviriza basi ndakubaza simakumenye yawe gusa mbarira none uramushaka uyu ndamushaka uramukunda vya vrai jewe ndamukunda uyu ari ku mutima wanje umubebi oya mukajuma uramushaka oya mukajuma oya ntavya mukajuma nga sawa uyu si umugore uyu ndamukunda umviriza uyu mudamu uramushaka uyu si umudamu n'umudada mubebi murabe kwanza Instagram sawa reka dukoreshe ibintu nyene basi wowe uvuze uramukunda fresh uyu je nzomutwara nzomushira mu nyishura ku kibazo uramukunda fresh sina fresh ni fresh sawa umviriza ndakubwira impamvu wampamagaye warushaka ubufasha niyo wewe uri nyamitwe niyo mpamvu naje no umviriza rero umviriza ingome ni mwiza ariko mugabo ndabona ari mu badamu batigeze bitahura yaragiye ariyanika ku ma Facebook ku biki ko kwiyanikira ku mbuga nkoranyambaga mama none yatiyanikira nari kumumenya gute yaragize neza sawa umviriza rero ukaba umushaka ukoresheje ino telefone nyene ino telefone ya office urashobora kumurongo no mudamu uri siri ko no murongo wana wewe biciye ku kino murongo gute umviriza ubu buhinga bwaramaze kuba umviriza dukoresheje ino telefone nyene turashobora ku imprima canke akagufasha mu bundi buryo gusa ukimprima ifoto yego werekana kwereke uwo mugabo ucumubwira ico kibazo cawe araza kugufasha pepe wowe ntugire kibazo nzana ku mugabo wiwe iryo nibanga kandi yarikubwiye nk'umugenzi umviriza ibanga naho nyene nimba afise umugabo wowe tugende gusa ndahakwereka wa gusa arafise umugabo nabikubwiye arafise umugabo yego uri si sindi sire gusa tuje kuri uwo mugabo vraiment apana umugabo wiwe ndubona kuri umudemu naho iki cyo hindukira kikakina umudemu no numama oya uso umumama umudemu urumva bubiriro niyo mpamvu ndakwemera kuko Umviriza mutwe wanje ndagusubiriyemo nyamubura ikimuhanura niwe nyamubura ikimuhamba sivyo iyo nzira urimo siyo yo gupostingana kwa makirasa gatoyi umugabo akuzaniye iki upostinge umugabo agize iki upostinge bane umusaza gukubita akakuzura ijisho uzopostinga nzopostinga abone ko yankubise hagarika aho geze kuko ndakubwiye nti bijya bintu uri kuragira nibigwesha agaciro nibigwesha iteka abantu ntibabishima kandi abantu ntitubona kumwe uri kuravyumva ni ukuvuga yuko wewe ejo urashobora guhura n'ikibazo kwereza ijya posti ikibazo cheki menya ko bigira ukurakora hari abatabinezererewe ubuzima uri mwarimo abatabonezererewe sivyo kujya we bijya bintu guma we postinga ushira kuri stati ubona ko abantu babinezererewe sivyo ariko umenye ko uri kuraha inzira n'umwansi wawe kwanza umwansi wawe aramenya uko waraye uwo munsi umugabo nimba icyabaye mu rugo cyose araye akimenya wibaza ko ejo zo gukorera iki ikijisho cy'abantu cyonyene ucitike mutayi wanje hama ikindi naco uritesha agaciro bijya bintu gira ntibishemeye imyaka ufise ntibiryoshe vraiment kwama we postinga wigira ibintu birasesema kuko yaba bidasesema simba ndengana abantu bose bambaza bambwira bampagarika ibintu bya mutoyo nuko kuvuga iyo bari ibintu bishimishije nibiba ari ibintu bampagarikira mu ibarabara banza umenye kuri umwana w'indero umwana yiyubashe umwana afise abavyeyi ivyo ni ibintu bikora abantu babatandero abantu batagira yani sinzi ukuntu nona bifata ariko wewe umugabo wawe wenyene ubwiwe biramaze kumugera ahantu jewe ku buzima bwo gupostinga vraiment pardon sinobaho nta postinga kandi ikindi yigira kabiri nimba ari byo wari wampamagara ivyo onye ndakwinginze please reka gupostinga jewe bishoboka kandi pardon nimba ari byo wari wampamagariye umunsi
mbarira rero mbega urayuse kwa ntuzega kwa malam kwa ahubwo urakoze kunyibutsa yari yanyandikiye ambwira uko nkeneye navyibagiye tari ahubwo canjaye uje wewe nishiri subi urakunda gutembera wowe bazokwitebeye kaguru karabevye kandi ntutwenge ntutwenge n'ukuri kw'Imana uri kaguru karabevye ansaba pardon Namira pardon kuraba hariya pardon ntiduhave tubipfa dawe abantu b'umu bisigaye mugoye none foto iki yemye nawe urakunda gufotogwa da posting sawa kabisa embere ndakugerera ikintu kimwe nukuri uno munsi narose indoto mbi je kuva nakabona ruguru indoto burana urazi yuko abantu batandukanye mu kurota hari abantu bararota bibwe abandi bakarota batuye amafaranga abandi bakarota bari mu bintu byinshi bitandukanye ariko jiki narose uno munsi nukuri gushikino sasa ndatahura insiguro y'iyo ndoto narose nibwo umugore nyene baratwara